Mutama Elia ngaha mu Rumonge nkuko narire babwiye ari umutama yubashwe cyane. Aha hose mubona Juma Jux ndasabye uhakamere neza. Iri tongo ryose mubona turimwo. Iri bisigura amaso yawe ageza, aha amaso ya kamera yacu ageza. Muharabe neza aha hose hari ha Mutama. Ubutunzi bwose yabukuye. Banyene we bahe. Cyo turi televiziyo, turi Isaac TV, turi televiziyo rero tuvise amateka ya Mutama. Turi aho twumva makuru hose tushya tushika. Ugaze kubona bangaye nyandi violence. Nje mfisa abana 9. Abana 9. Yeah. None Mutama ko afisa abuzukuru 50 umwe yavyaye bangahe? Ubibaza. Umubana. Mu buzukuru wa Mutama. 9, uyu afise 6 ni mukuru wacu umuhungu. Ubu afise 8 mutoya wacu wa twese. Uwundi uwo nkurikira afise 4. Uwundi afise 4. Ukurikira uwo nkurikira. Hari uwundi atari hano afise 10. Isaa TV. Hari umwe mu mugenzo ugira nasanze uri kurakogwa ntatahuye neza uwari we. Umwe mu bariko barawukoresha ni Mutama wacu ngaha kumburega turangaza kumuramutsa ndabaramukije Mutama. Murakoze cyane. Amazina yanyu? Je nitwa Bariyandaza Shafoni kandi umukozi w'Imana. Ahosha. Okay Mutama uno musturi mbavuga urubanza rwo kuganduka bwa urubanza guca ku mazi bavuga ijambo urubanza rirakora mu gikorwa no kuganduka vyitwa kunywa amata kuri uwo yashaje. Hariho benshi bakunda gukoresha sinzi ko ari imigenzo ya bose cyangwa ari imigenzo y'ikirundi twese muri rusange. Hariho abasanga banywa inzoga kubera iki mwebwe mwahisemo amata? Niko bitegerezwa twari gukoresha nk'umutobe w'ibitoke. None uwo mutobe w'ibitoke ntawo bafise ariko twasiye tubona ko twokoresha amata. Kuko n'uwo mutobe wari twari kuwita amata. Okay murabakurambere murakuze mwatuboneye byinshi ariko tuje imwe mu migenzo bibaza ko yibagiwe mu Burundi cyane mu bintu nk'ivyo kuganduka guca ku mazi. Imwe mu migenzo yibagiwe itagikorwa ni yihe mwebwe bakera mwakora? Urumva nta migenzo hariho ibintu twari gukoresha byo kotsa ibitoki tukabaha akanyama ariko ivyo byose ntavyo tugikoresha. Urumva abashoboye kubikora barabikora ariko ubu ni byiza aho tugeze twashimye kubaha amata gusa. Kubera ikintu niyo migenzo yahavu kubera atanyamazi kibaho cyangwa kubera nibaza nuko igihugu kigenda kiratera kije imbere. Nico gituma bimeze uko. Okay twasanze uri kurabaha amata wambika n'imipira bijya bisigura iki mu majambo bifise akamaro bifise? Urumva vyikwa ngo kwambara ikimazi. Ni ibintu bita ikimazi. Ikimazi rero ni impuzu ziba zategekanijwe bakazambara zigasa zitwa ikimazi cyo kumarira abo basigaye. Yego. Iyo bidakozwe iyo abantu baciye ku mazi bakaganduka umugenzo ntukogwe vyitwa gute? Hariho n'abataganduka ku buryo buke bafise. Ariko abafise uburyo ni byiza kuganduka kuri uwo muntu bagaha amata abasigaye. Yari umukenyezi wibasigaye iyo bapfuye bose bakabanywa ko amata bose. Aha nkaha bari barayanyoye ku mukenyezi wiwe wa mbere yapfuye none ubu naho bayanyoye kuri se wabo. None rero mugabo hariho umusigwa n'ubu yari yazanye mu nyuma asigaye ngaho muri urugo kandi nawe nyene kihazo bapfuye nawe nyene bazomunywera amata bazomunywa ko amata. None aho nyene nicumenga bararyohewe kunywa amata ucumenga n'akantu keza kabaye or bari mu mubabaro. Nta mubabaro ukirimo kuko bararize baraheza. Ubu se kuvuga ngo n'ikibuco ciza ni kumuherekeza neza. Yego guheraheza neza. N'ubu hari ikindi abatabaye hafi bagiye gusira amasurwe kuri iyo mva. Bari kure cyane mu bihugu byo hanze Amerika
Mozambique Morogoro ni nabo rero urumva bahisemo kuza gusirako amasurwe ahosha Mutama reka tumuherekeze rero Mutama duherekeze niyo muryango kuja gushira amashugwe wavyumvise umugigwa wo kunywa amata mu munsi wo kuganduka cyangwa se kucisha ku mazi ni imwe mu migigwa myiza cyane wanashima ngo bisigura guherekeza neza uwashengeye ku Mana. Yes, bakunzi ba Isaac TV muramubona nyakugenderaho iryamiye nahiruhukiye Mutama wacu Elia. Ni byinshi shaka kumumenya ko ni byinshi dushaka kumumenya ko nkuko mubibona tusanze ngaha umudamu ari wenyene hafi yinomva ni wasizwe nka madami wiwe canke mukiwe niko bivugwa ariko kandi ico no babwira nka exclusive Mutama Elia ngaha mu Rumonge nkuko naridane babwiye ari umutama yubashwe cyane aha hose mubona Juma Jux ndasavye uhakamere neza iri tongo ryose mubona turimwo iri bisigura amaso yawe ageza aha amaso ya kamera yacu ageza muharabe neza aha hose hari ha Mutama bisigura Mutama aha hose hari wiwe ni wiwe nubu niyo mpamvu mubona baje no kumuhamba mu itongo giwe abana biwe rero nkuko twavyumvise hariya baraje kumushirako amashugwe kuko bamwe ntibari hafi umusi ashingurwa reka rero mvugane na mama ndabaramukije okay reka nagufatire mikro ntaco mama mazina yanyu tende twandwa Mungu leo kati ndwa Mungu leo kati mama ntidushaka kubibutsa byinshi byahise kubijanye na Mutama ngaha iruhuki ariko dushaka kumenya mu majambo make Mutama Elia ninde Mutama Elia yari mwarimu yaravuga ubutumwa okay ubutunzi bwose yabukuye ku Mana Imana ni yarondera akaronka Imana ikamuhezagira yari mu baganwa yari mu bami yari mu ko tubenyira abantu benshi bari bafite itongo nini nkizi n'abandi basanga araja kiha ukuno yari mu bagwirano nk'ibintu bingana sinzi abana je twashikiranye yamaze kubironka we uri umutamukanye we wakanga uri umugore wa kabiri wa kabiri yari afise abagore bangahe yafise umubwa kare ya amaze kwitaba Imana burya wabajya nyina wabajya ndenga bajya bashitse rero banyene we bahe Siyo turi televiziyo turi Isaac TV turi televiziyo rero tuvuze amateka ya Mutama turi aho twumva makuru hose tuja tushika Mutama ngara afise amakuru aryoshye cyane kumva kuvugwa vuga tureka tuze sikiye hakiri kare basha nabashitse aho dashitse kare ahubwo twosha mama ndaza kukubaza byinshi hanyuma ariko ndakanda twakire abana ba Mutama ngaha Juma Jux hindukira hariya rekana kiri umwumwe ndanamubaza Mutama ni sawa ni sawa karibu yego uri umwana wa kangahe wa Mutama Elia cyenda umwana wa gatandatu wa Mutama Elia umwana wa gatandatu ndikabura wa gatandatu wa Mutama Elia okay reka ndaza kukubaza nawe kumbure karibu reka ndamutse ga Mutama nawe ni sawa ni sawa amazina yanyu amazina ni Bukuru Etienne Bukuru Etienne namwe uri umwana wa kangahe wa Mutama Elia jewe mvuka umwana wa kabiri hanyuma imbere yanje hari umushikanje hanyuma mu bahungu ni je mukuru okay Mutama yashengeye uri mu Burundi cyangwa nawe ni so araha mbe yishwe ni ingwara ya hepatite yarakuze cyane yarafite imyaka 85 okay murakoze cyane namwe mu vyagire hama twakira abandi karibu reka ngude babwiye aba nabana bo muhisi Elia Mutama wacu ngoma ndababazagiza utubazo duke kugira mama ni sawa ni sawa murambabarira namwe ngira ndabaze gato amazina yanyu
Je nitwa Zainabu Beatrice. Zainabu Beatrice uri umwana wa kangahe wa Mutama Elie? Ndi umwana w'imfura. Ni wo kuri aba bose. Yego. Abugiye ufise abana bangahe mama? Mfise abana 9. Mutama Elie amatwa nsumira ngo afise abuzukuru 50 barenga nivyo? Yego nivyo bararenga mbere. Muri abuzukuru bose bava iwanyu nga? Bakomoka kuri twebwe nyene aba bana mubona boyo muhisi. Abana 6. Abana 50. Turi abana ndwi. Abana indwi. Kuba uzukuru 50 n'umumenga. Urakoze murahawe ikaze. Twakire undi mu papa nawe nyine of course asanzwe ari mwe mu bahungu urabona ko yari afise abahungu bahagaze neza bijunje n'ijambo ndabaramukije Mutama. Mahoro. Amazina yanyu namwe? Nitwa Ciza Elias. Ciza Elias wewe watwaye n'izina rya Mutama? Yego. Okay, uri umwana kangahe wa Mutama Elie? Cyane umwana wa gatatu. Mutama bamushingiye uri he? Nari naje kumushingura. Okay. Uno musi mwagarutse gushira amashugwe kumva yiwe. Bisigura iki kuri mwe? No musi wo kurumara. No kuganduka nkuko imigenzo yacu y'ikirundi igenda. Tukubiza kuza gushira amashugwe kuko igihe twabikora n'igihe twamushingura hari nk'abashiki bacu bandi batari bahari. Rero nabo baje kugira nabo babikore. Urakoze cyane nawe karibu. Kugira mama reka kaza mpere kuri nyene ari hafi yanje ni sawa egera nga ndiko ndababaza ni sawa mazina nitwa Hawa Eveline namwe uri umwana wa kangahe wa Mutama? Je ni umwana wa 11. Umwana wa 11? Ko twabwiye afite abana 6 bani hariho abafuye ariko mu bisanzwe ndo wa 11 ko twari 12 kubera harimo amahasa. Okay mama. Abana 5 tuca dusigara turabana ndwi. Okay. Umva cyasigara indi. Yego. We ugize kubana bangahe? Uri bungenze. Mutama Elie ngo afisa abuzukuru 50 banarenga. Uracazana abandi. Je mfise abana 8. Abana 8. Okay. Kumuri byose zo kubimenya badaye murahawe ikaze. Reka Namutse mama Aleki wewe no mu vacancienne bashagira ngaha mama ni sawa? Ni sawa. Amakuru yanyu? Meza. Amazina? Nyandu Violette. Nyandu Violette uri kumwe n'umuhungu wawe ndabona wamwambitse n'agapira. Ugeze kubona bangahe Nyandu Violette? Je mfise abari 9. Abandi 9? Yeah. None Mutama ko afise abuzukuru 50 umwe yavyaye bangahe? Ubibaza. Umubana. Mu buzukuru wa Mutama. Afise 9 uyu afise 6 nyamukuru wacu umuhungu ubu afise 8 mutoya wacu wa twese uwundi uwo nkurikira afise 4 uwundi afise 4 ukurikira uwo nkurikira hari uwundi atari hano afise 10. Yeah. Okay, ni byiza turondoke cyane kugira tugwize ni byiza. Wewe wumvise amakuru yuko Mutama eshengeye uri he? Cendi hanze mu gihugu cya Amerika mugabo wagigwaye nari naje kuraba ingwara ziwe ndahavuye rero mu nyuma yaca bibana bacahita bimana. Okay. Yeah. Inkuru yiwe ati papa arashengeye wari he wari mu biki? Ndari mu kazi. Yeah. Kuri ko sori mvise nabi. Kubera gutaje? Urabona icyo gihe nari mperutse ku vino hari aheze ngira nk'amezi 5 ani mvuye ino na urazi ibintu by'ubusafiri biragoye mugabo twari kumwe n'abari ino urubanza twarukoreye turi hamwe naho tutari twari. Yeah. Okay, sawa reka ntubavugisha byinshi turakora n'ibyatuzanye reka dukurikirane rero ibikorwa bigira bibere ngaha je nitwa Isaa Classic twiragiye mu mahanga hama rero igihe iki kibazo cyo kufa Mutama caba hariho bashikacu bamwe batari bahari nubwo batari bahari haje umwe uwundi ntiyaje kuko nawe aragwaye ntibimeze neza hanyuma rero uyu munsi abo kuri abo batari bahari ico gihe bashitse uyu munsi nibo baje nabonye kugira bagize ikigumbagumba kugira ngo baze baherekeze kandi Mutama wacu bashire kwa amashurwe ya nyuma yo kumusezera niyo mpamvu rero turi hano hanyuma rero nagomba tubaha ikaze kugira ngo baze barangure ico gikorwa turahamagaye umwana wiwe yaje ava hakurya muri Amerika ashike hano kuko ico gihe atarahari ashire kwishurwa.
sawa uyo arahejeje umurimo wiwe mu migirwa y'ikirundi baba babikoze umuzukuru wanje reka duce dukurikiza umuzukuru wa Mutama kuri uyo mukobwa nyene yaje ava muri Amerika turamuhaye ikaze. byose biranditse ko biriko birakwiye sawa. hanyuma uyu mukobwa wiwe yaje ava hanze n'umwana wiwe ari we muzukuru wa Mutama uwo barahejeje. Reka duhe abandi buzukuru batari bahari ico gihe nabo nyene bashike hano bashire kwishurwa. hariho abuzukuru biwe b'amahasa nibashike ngaha babanze bashireko. sawa barahejeje biriko bigenda neza. Reka duhe uwundi wa nyuma. uyu munsi dufise amashurwa ane kuko batari bahari ico gihe bose. Reka duhe uwa nyuma rero. sawa hanyuma mu ncamake bari bane barahejeje. hanyuma tugira turangize kino gikorwa twariko dukora. Kenshi abantu baramenyereye gukora basenze kuko vya kino gihe amasengesho ni yahumanura vyose siko none. Reka dusengere kuri bino bikorwa byose bigize bibaye naho tutatanguye no gusenga tubisengere kugira ngo Imana ishishikare kugira neza. Mana data, Mana uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagukengurukiye data kuko uri Imana nzima, uri Imana igira neza. Ibi ni bimwe Yesu Kristo mu byo waje kuducungura data, maze udukura mu buzima bw'ubwami bw'umwiza utwimurira mu buzima bw'ubwami buhoraho, ubwami bwa Kristo, ubwami buzira amabi. None rero turi imbere hano imbere yawe abana biwe Yesu Kristo batari bahari kijya gihe bahejeje gushira kwa mashurwe yo kumusezera ubwa nyuma, kandi uyu munsi niho dufise urubanza rwa nyuma. Turabisengeye byose data buja aho tuja kuja mu mugirwa wa nyuma wo gusezera umuvyeyi wacu kugira ngo Yesu Kristo uje kubana natwe uduhezagire byose bigende neza. Maze rero data ucu duhagararira nk'Imana uze kwihesha icubahiro ku bikorwa byose ku mirimo yose y'ino munsi, na cane cane uduhe kuyikora mu mahoro kugira ngo tuje kuyisozera mu mahoro. Turazi ko umwizigirwa, turazi kuja kubikora. Hanyuma Yesu Kristo tugeze mu isaha yo kurangiza, turarangije uno mugirwa twariko tugira hano w'abana bamusezera ubwa nyuma. Tugiye kuva hano dutaha dusubira hariya ku rubanza, maze ujane natwe tuje imbere turongore uhezagire ibikorwa byose bija gukorekera hajya ahantu bikoreke mu bubasha bwawe. Turabigushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo Mnyanazareti, amen. Isaa TV.